guharirana canke gusubiza hamwe umenye ngo bitegerezwa guhera kuri wewe, bitegerezwa guhera kuri jewe, bitegerezwa guhera kuri wewe. Bisigura ngo umuntu wese arafise uruhara, ariko ingorane nabonye muri ibi bijanye no guharirana canke gusubiza hamwe usanga dutanako, umwe wese agata ku wundi, uwundi agata ku wundi. Ibi nivyo vyabaye kubatwitangiye imbere. Ariko burya iri jambo gusubiza hamwe canke guhariranira rirafise intambuko. Intambuko ya mbere kandi ari naco nshaka gushimikirako n'ukwitahura. Umuntu ategerezwa kwitahura kugira ngo bigende neza. Intambuko ya mbere n'ukwitahura. Intambuko igira kabiri n'ukwemera icyaha. Intambuko igira gatatu n'ugutera intambuko ugasaba imbabazi, kuko tuvuze guhariranira canke gusubiza hamwe n'abantu babiri canke barenga bashobora kuba bafise ico bapfuye. Niri jambo niko ryatubwiye ngo umuntu agize icapfa n'uwundi bakwiye kuzura, bakwiye gusabana imbabazi canke gutera intambuko bakaba hamwe. Rero birasaba intambuko umuntu wese ariko bikamuvako. Ikintu gikomeye nuko umuntu yitahura hanyuma akemera ikosa wenyene ubwiwe kubimuraba. Muri ibi rero bijanye no gusubiza hamwe umuntu wese avuge ngo birandaba, mu gihugu cy'u Burundi avuge ngo birandaba. Niyo dukoreraniye amakosa no mu miryango dukoreraniye amakosa, aho duherereye mu mashira hamwe, aho duherereye mu mashengero hirya no hino, umuntu wese akwiye kuvuga ngo ikosa ko ryabaye birandaba. Haleluya. Umuntu wese biramuraba. Rero batwitangiye imbere nabo nyene byarabagoye nkuko kumbure bishobora kuba bitugora uyu munsi. Abantu rero bafise imitima imenetse n'ibimana ikunda, nibo bagiranira imigenderanire myiza n'Imana. Nico gituma Imana yakunda Dawidi. Usomye no muri Zaburi ya 32 umurongo wa 5, Dawidi yaravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nakwemereye icyaha canje, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje. Naravuze nti ndaturira Uhoraho ibicumuro vyanje, nawe umparira ukugabitanya kwanje kose. Haleluya. Imana rero iciza cyayo, wemeye ikosa irakubabarira, kandi natwebwe niko twari dukwiye kubabariranira. Umuntu agusavye imbabazi, nta muntu numwe yarakwiye kubaho yimana imbabazi. Burya kwimana imbabazi noneho ubukosheje birushirije n'uwaje kugusaba imbabazi. Nta muntu akwiye kwimana imbabazi, kuko ni Imana data wa twese yaraduhariye n'uyu munsi iracyaduharira. Iyo ugize ikosa ukora ukayegera ukayisaba imbabazi irakubabarira. Kandi Imana yacu rero ni nziza, iyo tubabariye ntisubira kwibuka ukundi. Natwe niko twari dukwiye kumera. Iyo umuntu agusavye imbabazi ukamubabarira, twari dukwiye kwibagira. Burya guharira n'ukwibagira. Rero tugira imitima imenetse, tugira imitima ijanjaguritse, niho tubizodukundira tugatera intambuko tugasaba imbabazi.